Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Turi ku musi wa gatandatu kw'itariki ya 19 Myandagaro 2023 aho tubazaniye amakuru aramutse avugwa cane muri aka gatondo. Hari ibiriko birazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi bumenyesha makuru n'ayandi makuru tuba twabatorije twifashije amasoko yacu ari irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Vyose rero nivyo tugiye kubagezaho, turaza kubashikiriza vyinshi biko bivugwa cane mu gisata c'umutekano, mu gisata co kwiyunguruza. Ku mugoroba w'ejo hari ibintu vyabaye bidasanzwe i Bujumbura n'ibindi bitandukanye biriko bivugwa cane ku barundi bari hanze y'igihugu. Ndagusaba rero kugira ntuze gucikwa, bazi ko tubakorera vyinshi tukabibashikiriza kuri imbonesha kure bivugwa cane muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, amakuru avuga cane mu kibano n'ayandi menshi nkuko tubibagezaho. Reka ndamutse kandi mpereze kazi abadukwirikiye bari mu Burundi, dukwirikiye bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese rero ndabahaye kaze muri aya makuru aza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Ku ngingo ya mbere turaza kwibanda ku vyabaye ku rugo rwa Gaston Sindimwo yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu. Habaye imirwano ndetse hari umukenyezi yabonetse mw'ireresi ariko avuza induru. Urwamo rero rwari rwuzuye muri quartier atuyemwo ndetse abantu bakaba baraje kuraba ivyari biriko biraba. Mukaza kumenya rero vyinshi kuri iyo nkuru, niyo ya mbere tuza gutangurira ko umenye uko vyari vyifashe. Nayo rero mu yandi makuru twabateguriye muza no gukurikira ku buryo bw'idonide, hari umurundi yoba yararasiwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Barundi rero bari muri ico gihugu bakaba babandanije gupfa bitunguranye. Mukaza gukurikira rero uko vyoba vyaragenze aho yapfuye bamurashe isaha 6 muri South Africa. Nayo mukaza kuyikurikira mu gisagara ca Bujumbura kubirabana no kwiyunguruza. Ku munsi w'ejo ku mugoroba habaye ubusuma budasanzwe bw'amatelefone n'amafaranga ku gitiro c'imiduga yunguruza abantu co mu gisagara ca Bujumbura kubera akajagari n'imisunikano y'abaniganira bisi biharangwa iyo ubugorovye. Vyabaye rero ku munsi w'ejo n'agahomerabonwa navyo tukaza kubinyuramwo ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa nido twabateguriye ya buri nkuru. Reka dutangurire rero ku vyabaye kwa Gaston Sindimwo. Umwe kuri Twitter akaba yanditse ati: uyo umugore ingumu yakubiswe n'induru yavugije ntavyo bihuye. Ivyo rero vyabivuye ku gisa n'imirwano cabereye ku rugo rwa Gaston Sindimwo yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, nkuko vyari vyifashe n'umukenyezi wiwe Mahoro Kirungo. Umukenyezi wiwe rero yariko avuza induru, biboneka ko yafashe n'intebe yasheze akashaka kuyikubita Gaston Sindimwo. Imirwano rero yatunguye abantu kuko bazi ko Gaston Sindimwo yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, mu rugo rwiwe habe hari amahoro. Ibi bintu rero vyashikiye Sindimwo ngo nibiki vrema, ngo uyu mugore ingene ateye induru vrema, ngo Sindimwo yagumye amwirukana ngo je sais pas les femmes la dame arakije. Ivyo rero nivyagaragaye. Reka rero mukurikire ivyari mw'ireresi y'ivyabereye muri urwo rugo, mu nyuma rero tukaza no kubandanya kubagezaho n'izindi nkuru ziriko zivugwa mu bisata bitandukanye nkuko twabibateguriye. Aha muri iyo reresi muriko murabona amajwi tuyakuyemo kuko YouTube ntivyemera, kuko hari harimo urwamo uwo umukenyezi wa Gaston Sindimwo ariko aravuza induru. Urabona nuko vyari vyifashe n'abantu batuye hanze y'urugo rwabo bari batanguye kuza kuraba ibiriko birabera mu rugo rwo yahoze ari vice president w'igihugu c'u Burundi. Ivyo rero vyari vyifashe nkuko mubiraba muri iyo reresi.
ko rero niko induru zari ziriko ziravuzwa n'umugore wa Gaston Sindimwe yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu mu myaka ya 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Tukaza no kubandanya gukurikirana ivy'iyi nkuru mukaza kubikurikira ku buryo burambuye niba hari ibindi bitandukanye twoba twatohoje kuri iyi mbonesha kure. Reka tubandanirize ku makuru avugwa cane mu gisata co kwiyunguruza hamwe n'umutekano. Imbere yo tugaruka kuri ya nkuru y'umurundi yarasiwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo, haribonekeza ubusuma bw'amatelefoni n'amafaranga ku gituro c'imiduga yunguruza abantu co mu gisagara ca Bujumbura kubera akajagari n'imisunikano y'abaniganira bisi biharangwa iyo bugorovye. Nk'akarorero rero vyabaye ku mugoroba wo kuwa 18 Myandagaro 2023, umukenyezi yari afise umwana ari mu kigero c'imyaka 5 ariko hagerageza kwinjira muri bisi mushikana muri Mirango. Kubera imisunikano ikaze, umwana wiwe bazwe kumuvuna ukuboko aca arakoma induru, ntibajejwe umutekano bamufasha kugira ngo umwana ave muri iyo misunikano. Umukenyezi akiriko araraba ko umwana atacabaye niho yaraba mw'isakoshi asanga telefone nini yari afise yagiye kera abasoma bayivye. Abasanzwe biyunguruza bavuga ko ivyo vyose biterwa n'abajejwe umutekano muri ico gituro c'amabisi, kuko baja ngaho bagatonda umwanya munini bakabura imodoka zibunguruza kuko ziguma zipakira abaja aho bita kwa Busigo, kandi abandi babuze ikibunguruza. Gutyo rero imodoka ibonetse bagaca baja kuyigwanira ari benshi, bigatuma abasumwa nabo bikika mu kiza bakaja muri iyo misunikano bajanywe no gukora mu mifuko n'amasakoshi vy'abantu. Abasanzwe bakora akazi ko gutondesha abantu muri ico kibanza ico bashikirize ntibaja kure y'ivyo abo biyunguruza bavuga. Nabone baremeza ko hariho abajejwe umutekano bashiramwo kimenyane bakareka bunguruza abantu bose bagapikirira aho bita kwa Busigo, bigatuma abandi bari ku mirongo ya Gasenyi na Mirango bashavura bagaca bareka gutonda. Gutyo imodoka ibonetse hagaca haduka akavuyo. Abajejwe umutekano rero ntaco babivuze ko, ahubwo bavuga ko abantu bomenyera gutonda ku mirongo kugira imodoka ibonetse bayurire mu mahoro atamisunikano. Gutyo nubwo busumwa bwoca bugabanuka. Bene ngigo rero bagasaba bene gihugu rero bagasaba jejwe gisagara ca Bujumbura ko bobafasha bagasubiramwo ibijanye n'ingene imodoka zipakira imwe yose bakayandika ko aho ijejwe gupakirira kugira ngo ntibagume bajuragizwa. Ivyo rero vyabaye ku munsi w'ejo mu gisagara ca Bujumbura kwirabana n'umutekano ndetse n'igisata co kwiyunguruza. Mu Barundi bari muri South Africa bakomeje gupfa bitunguranye. Hari umuhungu wo ku Rutumo bita Mufefe wabo wampawe Bosi yarapfuye rero bajeje kumurasa isaha 6 muri South Africa. Inkuru rero yatangajwe ejo ku mbuga zitandukanye z'abantu bagiye batandukanye, bavuga rero agatotezo abarundi bari mu gihugu ca South Africa bandanya gukorerwa kenshi bapfa barashwe. Nivyibonekeje rero kuko no myaka iheze wa 2021 hari baryaguye n'uyundi murundi nawe araraswa. Vyagaragaye kandi ko uwo murundi yarashwe ari kw'ipikipiki yiwe ariko yiyunguruza mu gisagara kimwe co ngaho muri South Africa. Imana rero iruhure uyo yapfuye kandi turakomeza umuryango wiwe. Yandi makuru hagezweho birahimbaye cane, yatsinze urukino rwiwe rwa mbere. No mwigeme wa mbere mu Burundi yatojeje umugwi w'umupira w'amaguru mu bagabo. Una wese uyu ni Berize Ninahazwe yari umurundi kazi wa mbere atoje umugwi w'umupira w'amaguru mu bagabo. Burundi akaba atoza umugwi wa Inter Stars no munsi y'igenekezo ya 18 kwezi k'umunani 2023 niyo yakina urukino rwiwe rwa mbere. Akaba yakinnye na Kayanza United bikiniye kuri stade Urunani ikibuga ca Bumamaro mu Cibitoke. Urukino rero rukaba rwararangiye Inter Stars itsinze igitsindo kimwe ku busa bwa Kayanza United. Mu yandi makuru avuga cane mu gisata c'umutekano mu Rugombo, imbonerakure ziriko ziratera ubwoba ibuhinyuza. Abanywanyi batanu b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD barica bagakiza ku gacimbiri buhinyuza muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke muri aroko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu rero bakiyamiriza
amanyama y'izo mbonerakure basaba ko bohanwa hakurikijwe amategeko. Musitanteri wa komine akemeza ayo makuru akamenyesha ko amatohoza ariko araba bw'amasoko atandukanye. Abanyagihugu bo mu gacimbiri Buhinyuza barakubagurwa n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Ziriyongatashe atevye mw'ijoro arakubitwa n'urwo rwaruka rw'umugambwe w'inkona, niko bitomorwa rero n'umutama w'imyaka shika 80 amaze kenshi kubona ayo mabwa y'izo mbonerakure. Zitanu muri izo mbonerakure zaramenyekanye ni Jean Miburo batazira Gikoko, Arikubwimana Jacques Rufumba, Claude Ndikubwayo na Kansuraheba batazira Ndakwica, nibo bahagarariye ako kajagari gakorwa ku banyagihugu bo muri ako karere. Baheruka rero kubagurwa n'abagabo batatu bahaboneye Fabien Ngendakumana, Joseph Nsabimana, Kariste Manirakiza barakubiswe n'izo mbonerakure mw'ijoro y'uwa 14 rishiwa 15 Myandagaro mu gihe bari batahutse bavuye mu bunywero, niko amasoko yaho avyigana. Izo mbonerakure rero ku bw'isoko mu mugambwe uri ku butegetsi ntizumvira indongozi zazo muri komine, ubwo azirongoye ku rwego rwa komine rero ntangeshanya kuzisaba kureka ubwo bunyamaswa. Ariko abo bagabo batanu ntibakimwumvira, mbere baranamutera ubwoba ko bazomwica. Nubwo ari iyo myidogo y'abanyagihugu badahengeshanya kwiyamiriza ingeso mbi y'urwo rwaruka, intwari irica amatwi igasa n'iyihishira izo nkozi z'ikibi. Musitanteri wa komine Rugombo akemeza ko azi iyo nyifato igayitse y'izo mbonerakure, akaba asaba abanyagihugu kwegeranya ivyemezo vyose kugira ngo bazagirize imbere y'igipolisi inzego z'ubutungane. Nabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, gusaba rero kugira ntuze gucikwa kandi yose tuza gushikiriza kuri Imbonesha kuri Umuhuza TV. None kuri subscribe canke s'abone niba ari ubwa mbere twumvirije, kandi niba atari ubwa mbere twumvirije ukaba utarafyonda ko bikore kugira ngo ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza uri mu ba mbere. Bane bahezagire, turaza gusubira kubageza ku nandi makuru.